Hello bakunzi bacu ba Empower TV nonge kubaramutse ndabipfuriza amahoro mu vyanyu no mu banyu nizera yuko muguwe neza nkuko namanda bibipfuriza igihe cose baba badukurikirana bari ngahi iwacu mu gihugu cacu c'u Burundi canke bari mu bindi bihugu bitandukanye ndavuze mwese ngo Imana ibandanye kubahezagira kandi vy'ukuri turanezerwa nuko mugenda mutwereka ko muri kumwe na twebwe abari mu bibazo bitandukanye nabo ndababwira ngo nta joro ridaca mushishikare kwihangana na cane mwizera Imana kuko nta kiyinanira murabizi. Uyu munsi rero sinaje jenyene nkuko mumbona kuri micro nazananye n'umutumire ariko ntitwanazananye ahubwo namusanze muhira iwabo muhira aho novuga ngo basanzwe bakorera sinzi arabitubwira amajambo menshi ndi mu kigo ASHIBUC kiri ngaha muri quartier ya Ngagara nibaza yuko arabidusigurira cane. Karibu cane mutumire wacu. Ego murakoze cyane. Murashaka kuramutsa abakunzi bacu ba Empower TV mukanababwira akazina mugaca munagira kumutubwira mbega ASHIBUC ni giki ASHIBUC ifashiki ku bantu bari ngahi wacu. Turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanje nitwa Ruremesha Ngabo Alain Audrey. Hama nkuko mubivuze mwansanze muhira. Si muhira aho mba mugabo ni muhira aho dukorera imirimo y'Imana. Rero hano ni muri ASHIBUC Center. ASHIBUC bisobanurwa Arise and Shine, iyo se ni center. Hanyuma ikivugo cyacu no kuri umuco iterambere. Rero kino kigo dufise muhango wo kwigisha abantu dufatiye ku kuri kwijambo ry'Imana. Okay. Uburavuze ngo ikivugo cyanyu ni ukuri umuco iterambere. Byumvikane yuko mwigisha abantu muri ayo makategori kuri ayo makategori atatu. Ico ikivugo cyacu umuntu wese arafise ikivugo ciwe. Okay, rero iyo tuvuze ASHIBUC mbega ASHIBUC ishobora gufasha iki abantu? Ndimva ico civugo sinzi. Ubwa mbere na mbere si shengero. Ni kigo kijejwe gutanga inyigisho zifatiye ku kuri kwijambo ry'Imana. Hama tugafasha abantu muri science ya entrepreneuria kwiteza imbere. Hama turafasha abantu muri kwigisha abantu gukunda igihugu no kugisengera. Rero kandi turafasha no mu ijambo ry'Imana ubwami bw'Imana tukavuga ukuri mu bijanye n'ubwami bw'Imana. Hariho rero ama programme ari spécial ama séminaire ku ma couple ama séance ya moralisation patriotisme gukunda igihugu gukundisha igihugu abantu. Hama tukigisha n'abantu ingene bashobora gutanguza umugambi wabo wo kwiteza imbere. Yes, murakoze cyane Audrey. Mbega ayo ma service yanyu mutanga umuntu ashobora kuyaronka ngaha icambere ku buntu canke barayarihira bigenda gute? Ni ku buntu kuko dukorana. Nukuvuga nk'ubu nkeneye kwiga je bije no gukunda igihugu canza ngaha nkiga. Kuwa kabiri imisi yose guhera isaha 10 tuba dutanguye inyigisho zo kwigisha abantu entrepreneuria kwiteza imbere gutangura imigambi yabo gutangura ubuzi bwabo imisose kuwa kabiri. Mugabo haba harimwo umwanya wo guhimbaza no gutazira harimwo no gusangira ijambo ry'ubwami bw'Imana. Urumva murani novuga ngo ibikorwa bihakorerwa ni nkabije byo mwishengero nyene nyezi na gusenga kumva ijambo ry'Imana hanyuma muhejeje kumva ijambo ry'Imana mukiga ivyo bijanye na entrepreneur. Harimwo guhimbaza harimo gutazira. Mugabo kandi harimwo inyigisho zifatiye kuri ivyo meje kukubwira. Hama kuwa kane hariho rero izindi nyigisho. Mugabo kuwa kane wari umunsi w'amasengesho kwisonzesha gusengera igihugu aho kandi duhuye tukigishanya gukunda igihugu. Mbega ivyo nyigisho zanyu numva zitandukanye muzigisha abantu basanzwe bari muri kino kigo canyu ASHIBUC canke n'uwari wose ko numva umengana ibintu bijanye no gusemba muri ko murasenga mugaca mwigiramwe mu ijambo ry'Imana. Mbega uwari we wese ashobora ko ari umumizirima ariko aratwumviriza canke umukatolika umuntu atandukanye abantu batandukanye bashobora kuza ngaha mukiga. Icyambere na mbere kino kigo gifatiye ku kuri kwijambo ry'Imana. Mu yandi majambo umukristo wese ahari kwisi nundi atari umukristo yumva ko akeneye kuza hano araza. Ariko hano si shengero twigisha abantu ijambo ry'Imana gusa ariko tubigisha no kwiteza imbere. Bisigura ngo nimba uri umuyisilamu nimba uri umuki uza hano uraza mugabo ijambo ry'Imana ryarindi Bibiliya ugendo ryumvise.
niho mubafatira turazi yuko abantu babakizwe nyene mutegura utuntu dutandukanye kugira ngo mufate benshi bashoboka kandi by'ukuri ico ni ikintu ciza na cyane yuko nk'ivyo by'inyigisho zitandukanye n'ibiki abantu bose baba bazishaka rero urumva baje bakabifatirwamwe n'isawa mbega ngaho nyene nashaka kukubaza ikibazo hoba hariho abantu bamaze gufashwa n'inyigisho ziwanyu mubona nk'ibyo bya entrepreneuria bakavuga ngo barakoze iki bakagira ahantu runaka bashitse ushobora ku rero ntagiye kure kino kigo naho tukigitangura nta kwezi kiranamara niho tugitangura gushira ibikorwa ku mugaragaro ariko twizera ko Imana idushoboje tuzofasha abene gihugu kugutahura kuri kw'ijambo ry'Imana ariko kandi no kuva mu bukene ko ari abantu bavuga Imana mugabo akaguma bakenye twifuza rero ko abantu bavuga Imana ariko kandi bafise n'agafaranga ku mufuko bamenya ati gukorera Imana nta nzara birimo gukorera Imana no kuyikoramo hagati twarajijutse mu mitwe tukamenya ko dukwiye no gukora ibikorwa byo kwiteza imbere guteza imbere imiryango guteza imbere igihugu Okay, numva urumva muracari bashasha nta mikangara muraramura kujya numva mu Kirundi mugani vuba nizera yuko tuzobimenyeshwa nka Empower TV nimbara bazoba muzo mwaramuye tukamenyeshwa kugira na cyane kumva ko ari Empower turi empowering turarabana cyane kubijanye n'ivyo abantu biyungunganya urumva yuko nkaho muzo hamwigishije byo babyiza cyane tubamenye tukanababaza tukumva ko hari ikintu runaka byabafashije murakoze cyane nizere yuko hari umuntu ashobora kuba akeneye kwiga ashobora kubatumbera ngaha iminsi yose muba mwuguruye ndavyizere ntashobora kubura umuntu ngaha azoba bakunzi ba Empower TV ukaba ufise service runaka ukeneye muri ASHIBUC urahawe ikaze bakorera mu Ngagara muri quartier 10 ugira ushike kuri université IGL